bamwe bavuga ngo ni kumbure yishima kubera ko ari hasajya Bface. Ntabwo man Bface ni muri famille yiwaje twebwe tuva ku mutumba umwe intara imwe commune imwe na zone imwe nande Bface on the floor uwo muntu tutazi mu muryango no wahigama ihasajya Bface ntayo ntajuze ya ntabwo ari ihasajye umuryango wa Bface ndawuzi kandi mu muryango yiwacu wowe rero nawe uri kurisaniriza kumuhitinzi nka Bface kumbure umwaka ni hasagiwe AZ uri kuvuga yuko AZ atari hasagiwe wapi kwere ba Bface avukana ari banga bavukana n'abantu indwe abakobwa banga abakobwa ni 3 abahungu banga abahungu ni 4 se wa Bface yitwande mwo bijya bitango buja kuramwo bujumbura asigaye yose je ndahayo no kuvuga ubusani bwa ruguru bwose ni ubuyoboye si ruguru ibujumba hari ibintu bihaye bega ngo ni buja flavor hari naraha bahebeye ago ndanumiwe kwere ndanumiwe vraiment uwo mijwe ni kubera ko abayoboye Asha mbere riba n'ijya mbere ndanaryumvise iki iryo zina giye bayarabuze wo ezi ayakwere mu batwara sindimo kubera nta wamutoye mu batwara nurimo wapi ingia kiwanja abana baraha baraka we gonna turn around today this is the party we mzee kamata mtoto iyo ni rap ndaririmbi we mutama fata uyu mwana erega burya nta myaka 100 reka kwifata kwitama erega kuryoherwa bisaba umwana aba bana bari fresh kamatawe kure stress bizo budi n'ibindi wari kura rap ka cyangwa wari kuririmba R&B cyane ariko ndarapa nyene aha nawe umbwira na freestyle no gukubitira mu yo kurapuka rapuka twumva yo niga ntiwizo budi ndomuniga mwikorosi tutositeba mbonye mbara nkuriri kapisho bakaguma biyumvira kandi ndabarenga niyo ndiko ndarapa bavuga mfise inganga bakaguma banyitiranya kandi ndabarenga bakaguma biyumvira jewe mfuka isonga kandi mfuka ibanga mu Kayanza n'ibindi mani barakizi waraputse Igozen TV. Yes, no kubakunzi ba Igozen TV, much respect to you. Umusatirizi aragarutse kwinde ncuro muzindi nguvu zose namandahari kugira ngo ndabazanire the hot news kumbure amakuru abatagira gatosi. Tumaze iminsi kumbure turiko tuvuga ku umwami arongoye intara 17 mu muziki wa industry ya 257. Uno musi naho kuri screen za Igozen TV twakiriye umusore akiri muto cyane ariko afise amaraso agishoshe ariko ngo atwawe muri babandi kumbure umwami atwaye wizo Burundi. Yes ndakwakire kuri Igozen TV bro. Asante sana. Urameze fresh? Ndashima na urameze bien kabisa, nashukuru Mungu. Umusatirizi agutumiye ko agukeneye wiyumvise gute? Asha ndiyumva neza kubera n'umuntu nyene dusanzwe tuzi mu karere. Wizo Burundi warumaze gukorera ibiganiro kuri TV online nka kangahe? Ashirira baye kabiri kubera je ndi mushasha muri industry y'umuziki. Kubera nta mwaka urahera. Oya. Wizo Burundi kumburi ucumva ko Zizo baby mushimire ari abarongoye mu muziki ari we arongoye abaririmbyi bo mu ntara za ruguru. Ndi kuvuga ngo ukuyemwe Bujumbura gusa abandi baririmbyi bose ni wabatwara. Wewe wiyumvise gute kumbure nk'umuririmbyi akizamuka kandi afise impano? Jewe nko kuri ibyo yoba yaravuze wo ezi ayakweri mu batwara sindimo kubera nta wamutoye. Mu batwara nurimo? Wapi? Kubera iki bro? Kubera nta umushefu bama babizi burya umuntu yatwara igihugu baba muzi. Oya natwara igihugu ahubwo atwara abaririmbyi. Atwara abaririmbyi ukuyemo Buja Flavor atwara abandi baririmbyi bo mu zindi ntara zose. Par exemple nk'umuntu abatwara ikintu umushefu basi mu kintu kana abazwe ntazwe nta nuwenzi. Wo ntawe nzi vraiment no bambeshe.
basi tureke ko umuzi nk'ubatwara canke ubayoboye ariko kuba nk'umuririmbyi uramuzi muririmbyi ndamuzi kweri kandi uramuzi ko abarenze wapi ntabwo aturenze ataraza basi akurenze basi je nandenze kweri wapi bro nta bwoba kweri uri kuravugana ko kubona uvuga ko Eizi utamurenze kandi we yivugiye ko ari wabayoboye n'abayoboje inkoni y'icuma umuntu ataraza duhane no kuri scene mbanze ndamucana abibone yuko mfise abafanzi niyo nk'umuntu aba amaze nk'imyaka nkingahe ugasanga beho wakoze imyaka ingahe mu muziki Eizi no reka ndamwita mu legend Gitega no muririmbyi kumbure amaze imyaka itari mike muri aka gakino k'umuziki ahubwo ndanumiwe kweri ndanumiwe vraiment uwo mijwe ni kubera ko abayoboye Asha mbere riba n'ijya mbere ndanaryumvise iki iryo zina giye gusa urumva ukuntu byari bipanze gusa uwo mutipe wezi ebana wapi nagabanye insolite kweri ubundi wovuga ati yaba insolite kugira afatishe niba abandi bamabishira hejuru bakujya kwa Berry Chris na uhora umwumva yamavuga ati ngo burafitaniye korabongo na Diamond kumbe ibintu yiyumvira mu mutwe nyambari amadoze babanyoye sinzi urovuga ati na Eizi kumbure bivugishijwe n'itabi yari yanyoye birashika kubera nk'ibyo ntiwo bivuga atakantu ba washize mu ntuze ariko tureke nuko wuvuga ngo no kwiyemera canke kwishima ndakeka ko kumbure umushira mu baririmbyi kumbure bazi kuririmba kandi banabizi kubimenya n'ibintu bisanzwe hajya anya gusa kuririmba ego ndamwemera gusa araririmba mugabo niyo cayishira hejuru ngo arengeye abantu ngo numushefu ngo mu bintu by'umuziki kandi atamuntu yamutoye cyangwa batarahwanira n'umuntu kuri scene nyene baraba umuntu ashoboye bamwe bavuga ngo ni kumbure yishima kubera ko ari hasajya Bface ntabwo man Bface ni muri famille yiwaje uwo muntu tutazi mu muryango n'uwahega ihasajya Bface ntajuze ya ntabwo ari ihasajye umuryango wa Bface ndawuzi kandi mu miryango yiwacu wowe rero nawe uri kurisaniriza kumuhitinzi nka Bface kumbure umwaka ni hasagiwe Eizi uri kuvuga yuko Eizi atari hasagiwe wapi kwere ba Bface avukana ari banga bavukana abantu indwe abakobwa banga abakobwa ni 3 abahungu banga abahungu ni 4 se wa Bface itwande waya sinokurirwa ndaja mu bintu nk'iyi aho bunjanye kure urumva ko utabazi rero menya ko ujya ari hasajya Bface wapi none ujya avuka sinumva ngo avukiye mu ntuze muri intara ya Gitega nyambari hiyo sinzi ujya avuka ubundi we bakubagiye uvuka ndakuzi ko bigitega bakubagiye uvuka uvuga kubahe uvuga kuvuka cewe aho nataye uruzogi aho wataye uruzogi ni urahaza aho warutaye ni warutaye oya ne kuvuga ngo aho ni wataye uruzogi nataye uruzogi aho baguteye uruzogi basi reka tubifate nk'uko ikirundi urazi ko kigoye ikirundi kiragoye mu Kayanza cyo gituma avuze ko musana na ba Bface ugaca uhakani hasagiwe kandi ubizi twebwe tuva ku mutumba umwe intara imwe komine imwe na zone imwe nande Bface on the floor wizo Burundi je ndashaka kumbure iyi ni tuwa ndiko ndagenda nkora ibiganiro ku baririmbyi kumbure nkuyemwe abaririmbyi bari muri Buja Flavor baririmbyi kumbure bafise amazina mu gisagara ca Bujumbura ngenda kumbure nganiriza umwe mu baririmbyi ngene ndabona na cyane kuri challenge reka dayite challenge kubera ko ni inkuru iri kira trendinga cyane kuri rihasajya Bface havuga ati jewe abaririmbyi ba hitinzi Bujumbura narabarekeye amateka yabo ariko nanje uburirimbyi ntiyavuze abaririmbyi uburirimbyi bwo mu ntara za Ruguhera Gitega Kayanza Ngozi Karusi nije ndabuyoboye nije ndabutwara uri kukora gute kugira ngo kumbure ijya ntebe amaze kw'imyaka umviriza yavuze ngo amaze imyaka itari mike kuri ijya ntebe yo kubayobora umviriza Gitega ku ntebe
iyo ntebe nta n'uzoyinkura ko ndayimaze ko imyaka irenga 10 urongoye abasani b'Igitega si Gitega Regio Centre yose ndayiroga kandi nta n'uzoyinkura ko napfuye wowe rero uri kukora gute kugira ngo kumbura ry'amatware ari kuyamukureko uwo mutipe jewe rega ndashoboye muta nembe kugira umenye izina rye wanje rya Wizobudi ho baheze igihe kingana gute sha mu bapeti bariko barakora neza vraiment urimwo ndakeka ko mu minsi iza umwami ubayoboye je nta mezi 3 aheze ntanguye umuziki mugabo urabona nyene agahiti kariko karaza poreme agahita ukabona gute ubona gute ni fresh kubera rero nabariko baratangura kunsaba collabo kubera baziko nshoboye ngase nshaka kwishira hejuru ngo ngaba baririmbye ngo mu ntara ngo izinye ngo havuye mu ngwi ngo umuntu atazwi naho yogenda gukubita show nko mu hakayanza canke Karusi uwo muntu atazwi uzi gute ko atazwi uyo wana ciwo nanje nkiri nyumbani kwerese uwo nta no narinzi oya wamumenye ryari watangwe kumumenye ryari nk'umuririmbyi canke nk'umuyobozi abayoboye ashe ndamumenye vuba nyene nje ino nyene Igitega no kubaye urumva zwi muri aka karere nyene mugaba handi ntazo Wizo Burundi tugarutse gato mu bikorwa vyawe indirimbo kumbure yakumenyekanishije nk'uko uri kurahakana ihasajya Bifesco ashoboye anabayoboye indirimbo kumbure yatumye umenyekana nka Wizo Burundi yabaya ikamata tugenda na beat tugenda gato freestyle ingia kiwanja abana baraha baraka we gonna turn around today, this is the party. We mzee kamata mtoto. Iyo ni rap ndaririmbi. We mutama fata uyo mwana erega burya nta myaka ijana reka kwifata kwitama erega kuryoherwa bisaba umwana aba bana bari fresh kamata wikure stress Wizobudi n'ibindi wari kura rap ka cyangwa wari kuririmba R&B cyane ariko ndarapa nyene nawe umbwira na freestyle no gukubitira mu yo kurapuka rapuka twumva yo niga ndi Wizobudi ndomuniga mwikorosi tutositeba mbonye mbara nkuriri kapisho bakaguma biyumvira kandi ndabarenga niyo ndiko ndarapa bavuga mfise inganga bakaguma banyitiranya kandi ndabarenga bakaguma biyumvira jewe mfuka isonga kandi mfuka ibanga mu Kayanza n'ibindi mani barakizi waraputse frame barakizi yitwa Wizo Burundi rero ja kuri channel ya YouTube kumbure wandike Wizo Burundi kumbure ucubona ibikorwa vyiwe Wizo Burundi kumbure wowe uri mu baririmbyi uri umuririmbyi agira kangaye kumbure dukoranye ikiganiro uhakana ujya mu tipe avuga yuko abayoboye umuririmbyi wewe wemera kumbure ko wewe nk'umuririmbyi uvugira ati je maze igihe gito cyane muri game ya industry y'umuziki w'u Burundi ariko muri iki gihe gito maze izina ndarifise kuko ndafise abantu batari bake bamaze konsaba collabo udukorane indirimbo ujya mu tipe hamwe mohura Easy ndabyo umwami abayoboje inkoni y'icuma sindimwo namwe mu gihe mwohura just on the way nko mukayira kumbure canke just on a stage mugahura kuri stage akajambo kamwe ka mbere wo mubwira nk'umuririmbyi mugenzi we wo mubwira ngo iki ahari bikorwa basi birivugira wangu je ahari bikorwa birivugira kuri wewe kugira ngo umuntu yiyite nk'urongoye abandi na cyane cyane mu mwuga wo kuririmba aba ari umuntu kumbure akora gute ameze gute kumbure uwo muntu basi abari nk'umuntu abazwi basi muri ico gihugu cyaye mu kindi cyo hakurya uwo muntu kwera abashoboye kwera we kuri wewe uwo wo kwita nk'umuyobozi mu muziki ndundi barazwi sumwe canke se babiri dendagura nka batatu nka Fizo Satubi najya ba Dramati n'aba Bifese abo barazwi kwera abo kumbure wo bagira nk'abami b'umuziki ndundi abo ndabemera kwera hari umuntu yambwiye ngo abaririmbyi bagufi mu Burundi nibo bafise 6 ngo nibo banavumye ngo nibo barayitinze ndondagura abaririmbyi batatu bagufi uzi ngaha mu Burundi kumbure abubatse izina mare onjanye kure kwere onjanye kure kabisa batatu abaririmbyi bagufi mane ibyo bintu kwere gusa mugabo
oya gusa ntuze ya D1 ni mugufi brem D1 ni mugufi birazwe okay wa kabiri abandi nabo baca bimenya bari nyuma ya D1 wize Burundi kumburi ucinjira muri game y'umuziki ukavuga ati je ndinje mu muziki ikintu nyamukuru cagusunitse kuba umuririmbyi ikintu cagusunitse kuba umuririmbyi ati jewe wize Burundi ndashaka ko noba umuririmbyi cyabaye cyane ni tara urayivukana impano impano ucinjira irya mbere muri studio vyagenze gute ubwoba kuririmba contractor canke gutinya producer vyagenze gute burya icambere ucinjira basi nko muri game kugira umenyera akazi urabanza ugakora porembo ukamenyera hanyuma ukamenyera ivyo birazwa korabo kumbure wifuza gukorana n'umuririmbyi wifuza gukorana korabo n'umuririmbyi nkande kumbure kugira ngo uwo muririmbyi ashobore kukuzamurira izina ry'iwanje kwera aho ndi je vraiment ndashima je ahubwo ubunya ahubwo nanje jewe na jewe ahubwo nkeneye abazompamagara ahubwo ari jewe nyene twokorana kubera iki kubera je ndazi ko nshoboye abakobwa kumbure basigaye bakwiruka inyuma kubera ko ubu uri wizo Burundi mbe witwa Vianney witwa Mariko witwa izina ry'abavyeyi azina kiwanje ry'abavyeyi apana wizo Burundi nitwa Wirinda Ikeza Wirinda Ikeza abakobwa bari bakuzi kuri Wiri kumbure ndazi baragukatira hari abakobwa bagukatira nabizi ndabeshe nta muntu batateye foto na numwe no wane abadada baguteye foto kumbure utarubaka izina ryawe basi aho rigeze hose rya wizo Burundi ubu nka wizo Burundi kumbure umaze kugira izina ryawe kumbure rikumerita iyo muhuye nko muri quartier canke ukababona ubitwara ko gute nkabo baba baranteye foto abana nta nubwo tunahura nene ubiza abasara yuko tutaboneka mugo bamwinyegeje ubunya mbona ari bakwandikira ku mafibi ewana mukubana nace mpindura n'amazina ubunya kuri page niho fresh nace nigira page nace mpindura Facebook kugira ntibaze barasubira kungora kugira twadukobwa twahari ari dusubire kukugora waci uhindura page nace nahinduye Facebook uhindura amazina page niyo ubwa mbere witwa nde ya mbere nitwa Maroni Wakawaka Nyamitwe mesh ubu ni wizobuti kuri page ubu naho kuri Facebook isanzwe bararizi nayiswe Kayanza home yes ni wizo Burundi ja kuri YouTube ndabisubiyemo ja kuri YouTube no mwana mushasha mu muziki ariko kumbure no mwana nkuko muzi ko mu Kayanza hava impano kumbure kandi impano zikomeye cyane wizo Burundi yes style kumbure style ukunda mu buzima bari style ya gute style je ndakunda kujanisha burya cyambere kujanisha munsi no hejuru munsi wamenya mvuze kujanisha hasi no hejuru guhera hasi gusa no urabona no munsi narengeje ko kwigoti gusa no kwana iyo koti kugonga hewize wote zirazimbutse ni 30 none irazimbutse bro irazimbutse nk'ico musatirizi ubona yambaye yanga oya urumva nawe njanye kure je mbono ya wizo Burundi kumburi tugarutse kuri topic canke sije nagutumiye ko ndacari kuri wa mutipe wa wundi yiyita umwami je ndashaka imbere yuko turangiza ikiganiro umumpere message umumpere ubutumwa kumbure bumwega canke ubutumwa bumwerekeye na cane cane nkuko yiyise umwami arongoye intara 17 mu muziki ndundi ikintu no muhanura no mugira akagabanya insolite kubera uwo muvuduko ariko arajana siwo na yegera abantu babanze bamuhanura nanje nyegere na wakwegera nanje nyegere uzogira ico mufashije mu gihe kumbure yakurondeye akavuga ati jewe wawe izo Burundi yakora ikiganiro kuri Gozen TV ndagomba ko tubonana abwire kujya kuntu yankuye ku ntebe yanje abimbwire neza uzomwitaba je nzomwitaba kubera iyo ntebe rega si yiwe abayigeneye barahari akora ikirere kugira ngo ibi yiwe bwite nakore cyane ibikorwa aho birivugira
bimeze. Wizo Burundi mu kugusezera akajwi kawe nyene kujya uhora ubikora ugiye muri studio subira turyohere gato. Yeah, mutima magically you so beautiful, my wonderful, my gikundiro. Please I'm sorry boo. Yeah, naragutunuje, narakubabaje, naragukoshereje kandi ndabizi pe. Ikosa ndagemera, ndafise amakashi nzogukubita, ndafise nigarije nzoyiguha. Baby gere mbona warangiza panchi. Yeah, ndagusavye sorry. Yes, twari kumwe na Wizo Burundi ariko tugenda twibutsa abariko baradukurikirana turiko twibutsa abariko baradukurikirana indirimbo zawe bashobore kuzitora he. Ya jewe ndimbo ziwanje barandika kuri chaîne yanje kuri YouTube ukandika Wizo Budi. Wizo Budi. Iyo Budi ni Budi ni Burundi. Abbreviation ya. Yo Wizo nayivuye muri wiri. Ya. Niko bimeze. Baca bagutora vyihuse. Ne byihuse. Utiri uragenda gufata ngo des fois komvye ngo gare 4 ugira ko nk'umugi w'igisahira des fois de gare 4 urubatse bro ya urubatse wapi je ndacyari umugene ndacyari muto umugene w'abasheri bangahe jewe kwere sindi mu rukundo nihagera ko ndarujamwe nzorujamwe kandi nzorujamwe kandi abamenye abasatirizi tuzobimenya ko warugiye neno byo birazwi kwere natwe niyo mpamvu tubemera nyene kubera tuzi ko nyene mushoboye nguri guyanje nawe guyawe ni ya Fizo yaratubwiye guyiwe guyawe nawe jewe nzobivuga nihagera ya tugushimire cyane bro. Asante sana. Asante bro. UKURI TV.